twebwe turasenga tukiva mu masengesho tugatangira kuvuga ibinyuranye byo twasengeye, tugatangira kwidoga, ndapfuye ntabiko biragenda ejo hanje Nitwa Evangeliste Ndayishimiye Patrick, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu kuganza imitima yanyu. Ndatewe iteka no kuganira namwe ijambo ry'Imana biciye kuri CANAAN TV. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, kaze muri kino kiganiro, kaze uganiriza imitima yacu. Mwemu wawe mwiza atuyobore, aganiriza imitima yacu. Urakoze kuvugana n'imitima yacu mwami. Haleluya. Turakwiteze kuganiriza umwe wese Mana. Haleluya. Kaze uganirize imitima yacu. Icobora kibicawe mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndashaka kuganira namwe ijambo rigufi cyane rivuga ngo igihe turi mu kibazo tuvuga iki? Iyo dushikiwe n'ikibazo, ururimi rwacu ruvuga ikibazo cyangwa ruvuga ibyo twizeye, cyangwa tuvuga inyisho? Niki kitworohera kuvuga? Nshingiye kuri verse nagize imisi ikorera mutima wanje yanditse mu Baheburayo. Ni umurongo uzwi n'abantu benshi, 10:23 haravuga ngo bavuze tugumye tibavuze tugumye nukugumya no mu bibazo no mu ngorane no mu munezero, tugumye ukwatura ivyizigiro byacu tikunyiganyige kuko wasezeranye ari kwizerwa. Iri jambo ko rirakorera umutima wanje, nifuje kuri gusangiza. Tugumye kwatura ivyizigiro byacu tikunyiganyige. Ikibazo mbuye none naco tikunkure mu kwizera Imana, ico ndiko ndacamwe no munsi, situation ya none kuko Satani iwe yifuza ko mvuga ivyo ndiko ndacamwe none. Nico ashaka, nico nifuriza, nico agomba kuri njewe. Ntiyigera ashaka ko mvuga ikintu ciza. Oya. Ashaka ko guma mvuga vya bindi nyine. Situation yose ndimwo mvuga ibiki? Yavuze ngo dukomyeze kwatura ivyizigiro byacu tikunyiganyige. Kubera iki? Hariho verse nkunda cyane Yeremiya yanditse 29:11. Ndazi ivyiyumviro mbiyumvira ko ntabwo ari ivy'ivyago. Haleluya. N'ivy'amahoro. Ariko biratworohera kwiyumvira nabi ibitariko biragenda, nivyo bitworera gushira mu mutwe wacu. Ndakuzaniye amakuru meza uyu munsi wa none. Hanagura ikintu cyose cy'icyumviro kitari cyo, Imana ikubabarira amajambo mabi uvuga mu gihuye n'ikibazo. Twakagombye ko rino jambo ribu ubuzima bwacu, dukakomeza kwatura ivyizigiro byacu tikunyiganyige, kuko yadusezeraniye ariyo kwizegwa. Hari indi verse yanditse mu gitabo cy'Imigani igice cya 12:25 haravuga ngo amaganya yo mu mutima awutera kwicurikira. Biratworohera gushira amaganya mu mutima, biratworohera. Umutima wacu nduberewe amaganya, umutima wacu bereye ijambo ry'Imana, umutima wacu bereye amashimwe, umutima wacu bereye amajambo meza. Ariko ijambo ryiza rirawunezereza. Haleluya. Ndakwifurije kutuvuga amajambo meza, ndakwifurije kwatura amajambo meza, ndakwifurije kurema ibintu byiza mu buzima bwawe kuko yasezeranye. Kubera iki tuvuga ibyanditswe? Imana yadusezeraniye muri Yeremiya ivuga ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse, ndi inyuma y'ijambo ryanje, imenyereze kuvuga ivyanditswe. Bivuge vyature kuko umwanditsi w'Iburayi yavuze dukomeze kwatura ivyizigiro byacu. Hariho umugore uzushimisha muri Bibiliya, yaje kuri Yesu aramubwira ngo Yesu ngiriza umwana. Yesu aramubwira ngo simfata ivyo kurya by'abana ngo ndabiheza utubwa.
egome nivyo mugabo n'imbwa nazo. Urumva kwizera k'uyu mugore, iri jambo bori kubwira kuri uyu munsi, kandi mu by'ukuri unavyumvise umva ko Yesu yaravuze ijambo ritarimeze neza, ariko uyu mugore ndiyaye iryo jambo Yesu n'imbwa nazo nivyo, n'imbwa nazo zijya kutuvunguka twabasebuje. Yesu aravuga ngo sinahe bwabona umugore afite kwizera nk'uyu mugore, aramubwira ugenda ukwizera kwawe gukiriza umwana. Kubera iki? Yahagaze kuco yizereye. Twebwe turasenga tukiva mu masengesho, tugatangira kuvuga ibinyuranye byo twasengeye, ugatangira kwidoga, ndapfuye ntabiko biragenda ejo hanje. Dukomize kwatura izizigiro zacu. Karebu na Yoshua bageze i Kanani bavuye gutata igihugu, bazanye ivyo bamuye i Kanani. Abagabo 10 baravuga nk'abantu mwe dusubire muri Egiputa. Kubera iki? Abagabo baho nibareba mugabo igihugu twakibonye ni cyiza pe, mugabo abagabo baho bazoturya. Yoshua na Karebu barahaguruka babwira Abisirayeli ngo nimuhaguruke tugende ubunyine, muhaguruke tugende ubunyine, kuko bareba abantu bari mu gihugu cy'i Kanani tuzobajya bwa mutsima. Tuzobajya bwa mutsima. Bahaguruka bavuga ico bizereye. Mu gitabo cyo guhora haravuga gute? Aravuga ngo ivyo numvise mwivugiye nivyo nzobakorera. Barya abagabo bagiye gutata igihugu n'abakiriye amajambo yabo, nta numwe wageze muri Kanani ukuye Yoshua na Karebu n'abana bavukiye mu butayu, niyo bageze mu gihugu cy'i Kanani. Mwene data, reka kwatura amajambo mabi ku bana bawe. Umwana ashaka gukora ikosa none, reka kwatura amajambo mabi ku buzima bwiwe. Vuga ico wizereye kuri we. Haleluya. Vuga ico wizereye kuri we. Kuvuga ikinyoma, kuvuga ikibi, igitutsi, kumutuka, wumva ari vyo mu vy'ukuri bikubera vyiza. Ico umuntu abiba nico azosarura. Ijambo ryiza ubiba uzorisarura. Salomo yarandize mu gitabo cy'imigani aravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibiva mu kanwa kiwe. Ndagusavye imenyereze kuvuga ivyanditswe, reka kuvuga ikinyoma cya Satani mu kanwa kawe. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Haleluya. Imana iraryoherwa iyo imbona mu kibazo mugabo ikumva ijwi ryo kwizera. Haleluya. Ikumva nk'iyizeye. Kubera iki nguma nyidoga, ndagowe, ndapfuye, nta ejo hanje ntahariho. Wowe ukibaza ngo ayo majambo azogenda gutyo? Ivyo umuntu abiba nivyo azimbura. Amajambo uvuga yawe muri Matayo haravuga ngo amajambo tuvuga niyo azotuma dutsindwa canke niyo azotuma dutsinda tugeze imbere y'Imana. Wimenyereze kuvuga iri jambo umwanditsi w'Ibrahim yavuze, dukomeze kwatura ivyizigiro vyacu. Ivyizigiro vyacu ndibinyiganyige. Haleluya. Simvuga ibinkikuje ibyo ndiko ndaraba none bitariko biragenda. Sindira oya, ahubwo mvuga gukomera kw'Imana, mvuga ineza y'Imana. Imana yo mwijuru kuremere ururimi ruvuga neza. Imana ikubabarire kunkuta wiyubakiye wenyine. Hari igihe twenyine twiyubakira inkuta kubera amajambo tuvuga, kubera ibyo tubamwo, kubera ibyo twatura, kubera ubuzima bwacu tubamwo. Ndakugendeye inama, imenyereza kwatura ivyizigiro vyawe, tikunyiganyige, kuko wasezeranye ari wo kwizera. Umutima wawe ugaburira ijambo ryiza. Ivyiyumviro vyawe, Paulo yabwiye Abafilipi, ivy'ukuri byose, ibishimwa byose, ibitanduye, ivy'igikundiro. Haleluya. Ivyo abari byo mwiyumvira, mugerageze mwiyumvira ibintu bizima, gerageza uvuga ibintu bizima, gerageza wimenyereze. Haleluya. Salomo yarabitubujije mu gitabo cy'imigani, twirinde gufata amaganya ngo tuyashire mu mitima. Iyo ari mu mitima ni asohoka mu kanwa kacu tugatangira kuvuga ibinyuranye n'ibyo twasengeye.
urazi umuntu arashaka kumara iminsi 3 masengesho, mugabo wumva ibyo ariko aravuga ukabona inzara yaramuririye ubusa. Inzara yamuririye ubusa kubera iki? Karavuga ibinyuranye n'ibyo ariko arasengera. Twimenyereze. Mwami wacu wadusezeraniye nuwo kwizegwa. Yoshua na Kalebu baravuze ngo nimuhaguruke tugende. Haleluya. Baravuze ngo ya Mana twabonye kuyaga gitukura iracari yayindi yatugaburiye manu. Haleluya. Yayindi iracariyo. Abanaki tuzabajya bwa mutsima. Bavuze ico bizereye. Aba bandi bafiriye mu butayu tibageze mu gigo cy'amasezerano. Ataruka Imana itari bakunda kubera amajambo mabi bavuze, anabandi barakira ico kinyoma cabo. Satani ntaguhende. Satani ashaka ko tuvuga ikinyoma ciwe, ashaka ko tuguma tuvuga ivyo turiko turacamwo. Reka tuvuge ejo hacu heza, tuvuge ubuzima bwacu bwiza, tuvuge ejo hacu. Haleluya. Ikikugoye, Paulo yaravuze ngo ivyo tugomba tubimenyesha Imana. Menyesha Imana, nuheza kumenyesha Imana wizere. Haleluya. Hasigaye uzabibona. Reka kuma gushira mu blockage kubera amajambo mabi asoka mu kanwa kawe. Yakobo yaranditse aravuga ngo mbega isoko imwe yovamwo amazi mabi n'amezi cyarimwe. Isoko imwe zoba iriba rimwe tibishoboka. Tibishoboka. Iriba rimwe tijyovamwo amazi meza n'amabi. Nimba uvuye guhimbaza Imana, imenyereza ngo aya majambo meza uyajane mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu bakozi bawe, abo mukorana. Vumva umuntu avuga amajambo meza. Ryariba ryariko rihimbaza Imana, ryariba ryariko rirasenga, ariryo kandi ukoresha no mu gihuye n'ikibazo. Imenyereza ukomeza kwatura ivyizigiro vyacu. Uyu murongo uwandike ku mutima wawe. Igihe cyose uzavuga dukomeze kwatura, tugumye kwatura ivyizigiro vyacu, tikunyiganyige. Ivyizigiro vyawe ntibinyeganyige, kuko wasezeranye ari wo kwizegwa. Uwasezeranye nuwo kwizegwa. Haleluya. Uwasezeranye nuwo kwizegwa. Yadusezeraniye iki? Ijambo ryayo. Iri inyuma y'ijambo ryayo. Reka tuvuge ijambo ryayo. Hariho umusoda nkunda yabwiye Yesu ntibimbere kushika mu rugo rwanje, vuga ijambo. Haleluya. Vuga ijambo. Vugira ico kibazo ijambo ry'Imana. Ico kibazo kiri imbere yawe kibwira ijambo ry'Imana. Reka kukibwira amaganya. Amaganya ntacyo contribuwa. Ahubwo ububwiye Satani ngwino Satani twibanire. Ariko ijambo ryawe ryiza, ijambo ry'Imana uhagaze muri bibiri ijambo ry'Imana. Haleluya. Rirasitura, rirakuraho. Ndakwifurije kuvuga amajambo mazima. Ndakwifurije kubiba amajambo meza. Hariho abantu bafite ingeso mu buzima bwabo, kugenda batuka abandi, kugenda babeshera abandi, kugenda bacafuza abandi, kugenda bavuga ibo bakibaza ko batariko barivuga. Arya amajambo wabivye umunsi umwe uzoyasarura. Ico wabivye uzogisarura. Vyanga vyakunda, ndagusavye imenyereze kubiba amajambo meza mu bandi. Imenyereze kwatura amajambo meza mu bandi. Imenyereze kubona ikiza mu bandi. Imenyereze wirinde Satani ndakwinjirire, kuko ivyo biba uzobisarura. Yesu aguha umugisha. Dukumye kwatura ivyizigiro vyacu. Yadusezeraniye niyo kwizegwa. Haleluya. Yadusezeraniye niyo kwizegwa. Yadusezeraniye niyo kwizegwa. Umwami Yesu aguha umugisha. Umwami Yesu akuremere kuvuga amajambo meza, kwatura ivyizigiro vyacu. Mitima wawe ubike mu ijambo ry'Imana. Amashimwe ndirimbo. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwuzure imitima yanyu. Mwami Yesu ndagushimiye. Haleluya. Duha umutima wo gukomeza kwatura ivyizigiro vyacu, tikunyiganyige, kuko wewe wadusezeraniye uri wo kwizegwa. Haleluya. Uri umwizegwa papa, uri umwizegwa, uri inyuma y'ijambo ryawe. Urakoze kubana natwe, urakoze kuduhezagira Mana. Irino jambo rishike mu mitima y'abaryumvise, rihindura imitima yabo, rihindura uko bavuga, rihindura uko biyumvira. Haleluya. Twiyumvire tuvuge ibihwanye n'ijambo ryawe. Ubuntu bwawe bwinshi bugaragare mu mitima yacu, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.